Imana muntu w'Imana ni wayihungirako umwasi ntazoreka kugutera, ivyo ndabikubwiye, ntazoreka kugutera kuko na Kristo mwibuke ko yabivuze ati sindababwiye ngo ivyago biraheze mu gihugu mw'isi, oya ati amarushwa n'amagorwa arahari, ati birahari biragwiriye, umwasi azobagwanya azobatera, atari ihumure ndabahaye. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Oh haleluya, haleluya, ndaririmba ishimwe ryawe Mana, ndaririmba urukundo rwawe, ndaririmba imbabazi zawe, ndaririmba ubuntu bwawe bugeretse ku bundi, utugirira uko bukeye n'uko bwije, ngushimira igitondo ciza c'umugisha uduhaye, ngushimira Mwami Imana uburinzi bwawe, waturinzira ijoro ryose none uduhaye izuba ry'uyu munsi, icubahiro cose Mwami Imana kibi cawe, kandi ndasenga ngo n'ijambo tugiye kuganira na bene data, Mwemu Yera mufasha mwiza wivange kugira ngo abana b'Imana bamenye ubuhungiro aho buri, ko wahungiye kuri wewe ata munsi n'umwe wigeze umumaramaza, nta munsi n'umwe wigeze umutererana. Rero ndasenze ngo uherekeze iri jambo Mpwemu Yera rize kugira ikimazi kubaryumva, hama icubahiro cose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo menya aho uhungira intambara uri kuracamo. Haleluya, menya aho uhungira. Bantu b'Imana, ikibazo dufise uyu munsi abana b'Imana, duhungira hatariho, kandi iyo umuntu ahungiye hatariho nta kabuza umwasi aramushobora. Umwasi aramushobora kuko ntaba yahungiye mu kibanza atabasha kumushikira. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere, turasoma igice ca 23 duhere ku murongo w'19 dushikane ku murongo wa 29. Aravuga ngo bukeye abanyezifu baja i Gibeya kwa Sawuli, baramubarira bati mbega aho ntuzi ko Dawidi yinyegeje iwacu mu masenga y'Ihoreshi ku musozi Hakila ahaherera mu bumanuko bw'ubugaragwa? None rero databuja numanuke nk'uko ugomba, kandi ni twebwe tuzomutanga mu maboko yawe databuja. Sawuli arabishura ati muragahezagirwa n'Uhoraho kuko mwambabaye. None rero nimugende murushirize kubaririkiza neza, mumenye mwitegereze aharyama, kandi n'uwoba yaramubonye uwo ari we, kuko bambariye ko afise ubwenge bwinshi. Nuko murabe mwitegereze utunyegero twiwe twose, aho yihisha muheze mungarukanira inkuru y'imvaho, nanje nzoheza njane namwe, kandi namba ari muri ico gihugu nzomurondera mu masinzi y'Abayuda. Nuko bava hasi baja izifu, baja izifu bitangiye imbere Sawuli, ariko Dawidi n'ingabo ziwe bari mu bugaragwa bw'imayoni mu kiyaya Araba ahahera mu bumanuko bw'ubugaragwa. Nuko Sawuli n'ingabo ziwe baja kumurondera, ariko Dawidi araburirwa, araheza aramanuka aja mu gitandara co mu bugaragwa bw'imayoni yigumirayo. Sawuli avyumvise akurikira Dawidi muri ubwo bugaragwa bw'imayoni nyene. Ashitseyo aca mu ruhande rumwe rw'umusozi, Dawidi n'ingabo ziwe bajana urundi. Dawidi akiriko aranyaruka ngo ahunge Sawuli nawe n'ingabo ziwe bakiriko barazunguruka irya nino, Dawidi n'ingabo ziwe ngo babafate. Haza intumwa kuri Sawuli iramubarira iti ngwino tebuka, kuko Abafilisitiya bateye igihugu. Nuko Sawuli arahindukira areka gukurikira Dawidi, aja kugwanya Abafilisitiya. Nico catumye aho hantu bahita Serahamalekoti. Nuko Dawidi avayo araduga aja kuba mu masenga y'En-Gedi. Mwavyumvise? Ako ijambo ry'Imana riraryoshe, kandi ijambo ry'Imana n'ukuri ririgisha, kandi ryari rikwiye kutwigisha kandi rikatumurikira.
mwumvise ko Dawidi Sawuli yarahagurutse. Urumva hari abantu bamucungira baraza baramwibira akabanga baramubwira ati mbega uzi n'amakuru ati Dawidi ari wacu. Ati twamubonye neza. Sawuli ngo aranezerwa aravuga ati muragaheza gikwa n'Imana. Ati ndabona ko munyitayeho, ndabona ko muncungira. Ati genda rero mubaririkize neza. Mubaririkize neza mumenye aho yihisha. Ati ko ujya muhungu narumvise ko ari umuntu w'ubwenge bwinshi cyane. Haleluya, haleluya. Ati narumvise ko ari umuntu w'ubwenge. Bantu b'Imana mbega mwibaza ko ubwenge Dawidi yabukura? Dawidi nta handi yakura ubwenge yabukura ku Mana. Dawidi yubaha Imana. Dawidi yari yanywanye n'Imana. Dawidi yari inkoramutima y'Imana. Dawidi n'Imana ubwayo yaramushingiye intahe ngo nta muntu afise umutima wa Dawidi. Haleluya, haleluya. Kubera ko Imana yavuga ngo nta muntu afise umutima nk'uwa Dawidi. Dawidi yamankominiyo n'Imana. Dawidi akanya kose yabari mu ariko aratazira Imana, ariko arahimbaza Imana. Haleluya, haleluya. Yaba ariko arahimbaza Imana. Mwibuke ataraza no ngaha, mwibuke ari mu ntama ngo yama ariko ararimba n'inanga yiwe. Mwibuke ariko no kwa Sawuli akamuririmbira abadayimoni bagahunga kubera amavuta ari kuri we. Haleluya. Nta handi abonekera abantu b'Imana, abonekere imbere y'Imana. Haleluya. Rero ngo Sawuli aramenya neza ngo araza n'ingabo ziwe baje guhiga Dawidi. Hanyuma ngo Sawuli aje guhiga Dawidi, ariko Dawidi nawe ngo baramuburira. Ahantu banezereye cyane ngo heraba ngaho ngo nuko Sawuli ingabo ziwe baje kumurondera, ariko Dawidi araburirwa, araheza aramanuka aja mu gitandara cyo mu bugaragwa bw'imayoni yigumirayo. Mwavyumvise ngo aja mu gitandara cy'imayoni yigumirayo. Igitandara bisigura ngo ni Kristo. Haleluya. Muntu w'Imana ugategwa n'umwasi nutahungira mu gitandara. Haleluya. Nutahungira muri ico gitandara ari we Kristo, umwasi nta kabuza na kamwe azogushobora. Haleluya, haleluya. Iyo uhungiye mu gitandara, uyu mwami cakora n'igiki? Aradejuwa imigambi ya Satani. Haleluya. Aradejuwa imigambi ya Satani. Uravye ngaha akace twasomye, urabona neza ko Sawuli yari yaronse Dawidi, yari yamuronse 100%. Kuko urumva ngo bari ku musozi, bariko barazunguruka umusozi. Sawuli acabwira ingabo ziwe ati reka twigabure, bamwe bace ngaha abandi bace ngaha, donc bahurire hagati. Nta handi yari gushobora kumuhungira. Haleluya. Nta handi na hamwe yari gushobora kumuhungira kuko yari yamuhejeje. Ariko kubera yahungiyeho, haleluya, kuko yahungiye mu gitandara arewe Kristo umwana w'Imana nzima, ngo Imana ikigiriki ituma Abafilisitiya baza gutera igihugu. Ingabo ziza zihuta ati nyaruka, igihugu kiratewe. Haleluya. Imana muntu w'Imana ni wayihungirako, umwasi ntazoreka kugutera. Ibyo ndabikubwiye, ntazoreka kugutera. Uko na Kristo mwibuka ko yabivuze ati sindababwiye ngo ivyago biraheze mu gihugu mwisi. Oya, atamarushwa n'amagugwa arahari. Ati birahari, biragwiriye, umwasi azobagwanya, azobatera. Atari kihumure ndabahaye, ndababwiye ngo nimuhumure, jewe naramunesheje, munyizere, je naramunesheje, naranesheje urupfu, naranesheje kuzimu. Haleluya. Ati rero intsinzi ndayifise, kandi intsinzi nayihaye abanyizera. Haleluya. Dawidi amenya ahahungira. Mbega wewe uyu munsi uhungira? Iyo utewe n'ibyago uhungira he? Hariho abo usanga iyo bagwaje bahungira ku bapfumu, akaja kurondera kwa bakamenye kubera kurambirwa. Akarambirwa akavuga ngo aho nasengeye jewe kubera, ukaja kurondera uduti mu bapfumu, umve wahungiye hatariho. Umwasi nta kabuza aragukubita hasi. Haleluya. Abandi ugasanga bahungira he?
bahungira mu kaboregwe kubera ibyaga akavuga ati reka jewe n'utuyoga ni dope, urumva ni dope kugira ngo nsinzire ndo nk'agatiro. Menya muntu w'Imana aho uhungiye siho, kuko ako kayoga uri kuranywa kariko karakudetwiza kandi iryo joro urasinzira kubera ako ka dopamine wishizemwo, ako kayoga wishizemwo, ariko ntikibuza ko kaguhezemwo usubira muri ya magorwa yawe. Ariko Kristo umwana w'Imana nzima iyo umuhungiyeko akumara bwoba, akumara inyota, aguha inkomezi, agusukamwo ibyizigiro, ukumva n'ikibazo ufise hari uwo wagihaye kandi agishoboye. Haleluya. Ukagumana ihumure ryiwe kubwira ngo humura mwana wanje, ntutinye, ndi kumwe nawe, ndaje kugutabara. Aguha akadopamine k'umunezero, ukagumana umunezero yuko ejo bije neza bitunganye. Haleluya. Hama isaha bigeze mu kadomo ntumenya n'ingene ikibazo carangiye. Ariko niwahungira mu nzoga, niwahungira mu bapfumu, niwahungira mu busambanyi kuko kenye ngo nuko umugabo runaka gupopoje bijya canke umugore runaka gupopoje biriya, mbega ejo niyaguheba bizogenda gute? Uzomererwa gute? Ariko inyishu, uburinzi bukomeye, inyishi irama tuyironkera muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Inyishu yo tuyironkera muri Kristo. Murumva ko Dawidi yamenye neza ahahungira. Urumva ngo nuko Sawuli n'ingabo ziwe bajya kumurondera, ariko Dawidi araburirwa, araheza, aramanuka, aja mu gitandara cyo mu bugaragwa bw'imayoni yigumirayo. Sawuli avyumvise akurikira Dawidi muri ubwo bugaragwa bw'imayoni nyene. Urumva yaramukurikiye, mugamenye ntiyamenya ko hariho afise indi protection, afise indi protection iri hejuru yiwe. Bantu b'Imana, Satani ntakwiye kudutera ubwoba, Satani ntakwiye kutwihebesha ngo dukore ibyankwa n'Imana, kuko ubushobozi bw'Imana buri hejuru bwa Satani. Muga kugira ngo iryo banga urimenye, iryo banga urimenye nukunywana nawe. Haleluya. Nukunywana nawe, nukugiranira imigenderanire myiza nawe, ukikonekta nawe. Haleluya. Ntushobora kumenya umuntu mutagendana, ntushobora kumenya umuntu mutayaga, mwicarane mu maranya kanya umenye ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye. Haleluya, haleluya. Kugira ngo umenye umuntu nuko mubana nawe mukagendana. Rero n'Imana kugira ngo uyimenye neza nuko ubana nayo. Kubana nayo ni hehe? Mubanira nawe mu ijambo, mukabanira nawe mu gusenga. Haleluya. Rero umuntu w'Imana ndaguteye intege, menya aho uhungira. Dawidi ntiyari gushobora kunesha Sawuli. Sawuli yari afise ingabo nyinshi, Sawuli yari akomeye, ariko kuko atigeze yizigira inkomezi ziwe. Dawidi urabye mu Zaburi ubona iminsi yose ari ugutazira Imana, ubona Dawidi ari kurira Imana, ubona Dawidi ari ugutazira Imana, ukabona akizigira inkomezi z'Imana. Urumva ntiyigeze yizigira ngo imikogote n'amafarasi, oya ntabyo yigeze yizigira, ariko yavuga ngo jewe nizigiye wewe, umuhungiro bwanje nta handi, ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi kuko nzi neza ubutabazi ko buva kuri wewe. Haleluya, haleluya. Yizigiye Uhoraho, ntiyizigiye inkomezi, ntiyizigiye ingabo bari kumwe, ariko yizigiye inkomezi z'Imana. None abantu b'Imana mwumva Imana yohemukira umuntu nk'uyu? Imana yaravuze ngo nyikoreze imitwaro yanyu. Bantu b'Imana duhungire kuri yo, ikorera ku isaha yayo. Ego Dawidi yaciye mu bikomeye, yaciye mu ntambara nyinshi, mugabo Imana yarizi igituma iri kurazimucishamo, ariko ikiganza c'Imana cagumye kuri Dawidi, hama intsinzi arayitahana. Rero nawe nta kabuza na gatoyi, niwizera iyo Mana ukayumirako, ukavuga ngo sinzokurekura, nzoguma ndagufashe gushika uhinduye ishimwe ikibazo runaka uri kurasengera. Haleluya, haleluya. Uti sinzokurekura. Ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umucamanza agabitanye
n'umucamanza ngo agabitanye wa mupfakazi yagumye agenda kudodora ati ncira urubanza rundenganura ncira urubanza rundenganura ngo nta n'udusoni yari afise ariko araraba ati uyu mukecuru aho yampereye reka ndamwikiza. Mbega Imana yo kwigororoka izoreka kugucira gwiza, izoreka kukugirira neza, izoreka kungirira neza, ntizobireka. Rero ndakwizeza muntu w'Imana, ukomere, uhungire ku mwami wawe, ntazogutererana. Haleluya. Mana ndagushima kandi ndagushimira, uri mwiza ugira neza, we ntutererana, we ntutetereza, ijambo ryawe rirambwira neza ngo ntuzogera mwami Imana wirengagiza abakwambaza ku murango no mwijoro, kandi uravuga ngo nta n'amabi yagupfukamiye azokwigera kogwa n'isoni, kandi ngo nta n'uwagukoreye azokwikorera amaboko. Dawudi arasenga ngo nari umusore none ndashaje, ngo sinigeze mbonaho umugororotsi arekwa canke ngo uruvyaro rube rusabirize. Shimwa mwami Imana kuri nyuma y'ijambo ryawe, uri nyuma y'isezerano ryawe, uri nyuma yaryo kugira ngo urikitse. Remesha imitima y'abacitse intege bahungire kuri wewe, kuko ari we buhungiro bwacu, niwe mahoro yacu, niwe vyirato byacu, niwe nkomezi zacu. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cose kibi cawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye ko uvyumvise mw'izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.